Ishawahi kutokea siku moja ukamfumania boyfriend wako? Bishitse ikintu nk'ico kikagushikako wogira gute, wovyifatamwo gute? Sinampasua. Hari ukuntu abakobwa bibujumbura biharaje kwita ngo n'abakobwa bitahuye mu bameze gute? Wibaze ko ikintu coba caramusunitse kugira ngo kurondere ari giki? Sinzi usanga yemera ntavyonzi. Igihe woba warigeze kurira kubera urukundo hari habaye iki? Umusheri wanje yari yamfashe. Reka ndakuramukije cyane. Nanje ndakuramukije. Iramutse ariko akurikirana ikiganiro cacu. Ndabaramukije abakunzi ba Bujahi TV. Yes, abakunzi ba Bujahi TV. Nababwiye ndi kumwe na Lydia Really. Reka ababwire Lydia ninde kuko ndazi murashaka kubimenya, même si hariho ababizi, ndabizi ko hariho n'abatamuzi. Nitwa Irakoze Lydia ku mazina yanje. Amazina y'ubuhizi ni Lydia Real. Nk'abandi umuririmbyikazi w'umurundi. Umurundi kazi aha turi he? Turi mu Burundi. Exactement. Bujumbura. Hehe. N'intangwa. Bon, turi i Bujumbura, turi mu Burundi. Tukaba twamugendeye muhira iwabo aho asanzwe aba. Lydia, impamvu yatumye nzi wanyu nashatse ndagusange uri naturellement, ariko ntivyakunze vyambabaje nasanze déjà make up. Nsaba imbabazi kwanza. Oya sinzi gituma no gusaba imbabazi kubera sinarenga muhira niwe nari nkitambuye muri ville. Okay, udashaka kunsaba imbabazi ndakurungika gukaraba mu maso. Saba imbabazi rero. Nibabarira. Yes, abakunzi ba Bujahi TV bandamukurikirana ikiganiro cyacu. Lydia, turashaka kutubwire ibintu bishasha muri no misi nibihe? Ibintu bishasha nuko ariho indirimbo yindi ngira nkore kandi nzoyikorana n'undi muririmbyi shaka kuyikorana n'umuririmbyi asanzwe amaze kumenyekana cyangwa kuyisohora inyuma y'amatora niyo nshaka kuyisohora. Jari nariko ndarengana Phoebe Facebook nako ndapita gatoyi guca murana club ndakubonamwo wari kumwe n'undi mu type bon izina jiwe risa nkaho ryantakaranye ariko ndi sur iyo ndirimbo wizi kubera iyo clip nakubonyemo wambaye tricot nabonye ahantu uri kuravoma ibintu amazi kwa ibintu nk'ivyo ego. Yitwa Cisco umuririmbyi yitwa Cisco asanzwe arapa niwe twakoranye indirimbo. Byagenze gute kugira mukorane? Yarandondeye arabinsaba ambwira ko ashaka ndamufatira refrain ndambwira nta kibazo ca ndagenda ndamufasha. Wibaze ko ikintu coba caramusunitse kugira ngo kurondere ari giki? Sinzi usanga yemera ntavyonzi birashoboka byose. Turashaka utubwire umukobwa mwiza aba afise ibintu bingahe bituma bavuga ko ari mwiza? Umukobwa mwiza aba afise ingeso nziza. Ico ncambere. Basi nta kindi. Ugomba utubwire ko umukobwa afise ingeso nziza wese baca bavuga ko ari umukobwa mwiza? Nacho. Reka ndavyemera uko bivuze ariko je navyo nemeye. Bon, turashaka kumenya Lydia twagiye twumva utubwira ngo uri vierge. Harabo mwabivuganye ubabwira ngo uri vierge byo abikimeze uko canke ubu caraciyemo. Nabasabye ico kibazo rero muzosokimbaza. Uracari vierge. Nimwabona ngize mariage muzoca mumenya ko byamaze gucamo. Buko ntarayigira. Uracari vierge. Hama Lydia ndashaka kumenya relation urimwo ubu urayishimiye cyane gusumba izo wigeze kugira avant canke isa n'izindi? Ndayishimiye kandi cyane. Ikintu boyfriend wawe agukorera aba ex batigeze kugukorera niki? Ikibazo kiragoye. Bisanzwe. Ni bisanzwe. Urabona hajya nka sike
sike utuntu twose akora dukora na esthétique nutwo tuntu barakorera sheri wiwe ebana sheri wa gatugenge ibintu byose ankorera birandyohera ico rero amaze kugukorera aba ex batagukoreye nico dushaka kumenya mavuga amakosa we ni byose bijyanye na Lydia no site bitubwira ikintu kimwe conyene bon ashaka kubakora byinshi abandi batakoze ariko turashaka kimwe conyene uvuga ati iki na wundi yari bwigere agikora nukurisha icyo kibazo kireke kubera kireke tu okay yes akunzi wa Buja Hit TV bandamukirana ibiganiro bya Buja Hit TV nimuze miribagira kugira subscribe like share na comment kuri microphone bacari kumwe na Nancy Amanda ndacari kumwe na Lydia really Lydia haguma yibikamwo inyishu z'ibibazo byacu hari impamvu bon on sait jamais kandi ngumwe wese akora uko umutima wiwe umutumye yes tukaba tukiri kumwe na Lydia really ariko Lydia ndashaka kumenya ikintu kimwe bigenda gute ngo boyfriend wakwihanganire uri vierge bon niko yansanze ategerezwa kwa azi ko dufitanye imigambi niyo mpamvu ashobora kundindira coba kiri mu bituma aba ex bawe bagiye bakureka birashoboka ico nico rwanda mukundira ko yemeye kundindira turibwe turambuwe sike turibwe hama Lydia turashaka kumenya mu kazi kawe ka karaoke aka kazi usanzwe ukora ko kuririmba ama live mu ma bar canke mu ma boîte nta mbamyi bihora donc bigutera oya je mbona umengo byose bimeze neza sauf que ari wowe nyine ubyitwayemo nabi niho ubigiramo ikibazo ariko witwaye neza ukimenya ukitahura je mbona umengo byose ni bo hari ukuntu abakobwa bibujumbura biharaje kwita ngo nabakobwa bitahuye mu bameze gute ndamaze kubona nawe waracandi wacanditse kuri stati umukobwa yitahuye n'umukobwa azi agaciro kiwe atagendana n'uwabonye wese nico mbona nico nibaza yuko ushobora kuba waritahuye yes bakunzi wa Buja Hit TV iki kibazo kiriko kiraza ndakimubaze ndazi ko ariko akurikirana ikiganiro ko aribaza ngo ukimubaze kandi tutakizi naco muzika naco ndamubaza Lydia really uraberewe kandi uri muhira mission uri muhira wa mububerewe canke waruberewe kubera uko hava wakira bashitse oya kenshi je ndi muhira kenshi mbameze neza tu niko gusa mwebwe muje narimvuye muri ville gukoresha inzara donc gusa mushitse na jewe narinshitse mukanya imfungurwa Lydia akunda gufungura n'izi je nkunda umuceri n'inyama abahungu Lydia akunda baba bameze gute umuhungu afise urukundo azi agaciro k'umukobwa atavangana nyine ibintu nk'ibyo tuniwe nkunda biramaze gushika uka Kirundi my dear ishawahi kutokea siku moja ukamfumania boyfriend wako? Hapana. Ex kuna ex wako hata mmoja ule kumfumania? No. Bishitse ikintu nk'ico kikagushika ko wogira gute wovyifata mu gute? Sinampasua nafana muhiwa. Ukimfumania boyfriend wako kitu ambacho unaweza kufanya na mpasua funa muhewa. Mpasua sura kabisa. Ko wibaza ko ukimpasua mwanaume ndo unakuwa umefanya vizuri au unaweza mpasua mwanamke? Mwanamke mbona kwa ametafutiwa. Yeye anakuwa na shida. Lakini mwanaume wangu hapo ndugu yangu utaranti uko na jicho limwe.
Marchance sasa ugiye kumupasa ugasanga aragupasuye wewe byoca bigenda gute? oya kubera bari mu makosa kandi abatabyiteguye ko namubonye mba ntashobora kwiyumvira ko ico kintu ko nshobora kugikora muri ubwo mwanya nyene nkimubona amatatu ni jiwe na paswafu na gender zangu. Lydia urapanga kuzokora umuziki kugeza ryari naho uzoba uri umumama wa famille uzobandanya ukora umuziki? So yeah. Sindavyibaza vuba. Je nifuza yuko maze kuba umumama famille nuguma muhira n'abana banje nkabo kipa n'umugabo wanje. Sindabibi bya live byo nocandeka sinzi ariko niyo suheyi wanje ariko bidashobotse ndashobora kubandanya. Ibyifuzo vya Lydia atarigera avuga kuri réseaux sociaux nibi? Ibyifuzo ibyifuzo nk'ibintu nyabakiye ibyo wifuza byo uvuga ati ndifuza kuzoba umuntu kanaka ndifuza kuzokora ibi nibi ariko utarigera uvuga kuri réseaux sociaux wari warabigize nk'ibanga uyu munsi turashaka ngo tubimenye. Jewe nk'ivyo nifuza kuri jewe mu bijanye n'umuziki cyane mu buzima busanzwe ndifuza kuba umuntu umukobwa akora business nkamenyekana bice muri business yanje nkumva nkagira amahera menshi nkamera nkazari. Uhora ukora iki kugira ngo izo ndoto zawe zize zibe impamo zize zibukuri? Ndagerageza kurondera niyo mpamvu ndikunda izo bintu ndiko ndiyumvira ndifuza ko ndabishika ko kubera ndiko ndagira ama procedure yo kubishikako ndibaza nko mu myaka iri imbere Imana dutije ubuzima ndishobora kubishikako. Urifuza kuzogira umuryango ungana gute kuzovyara abana bangahe kubera abakobwa benshi bavuga ngo kuvyara ngo bituma umuntu asaza? Oya bivanige n'umuntu aba yifashe urabona bamisa bose barabyaye bazarime basa neza kandi bameze neza nje ndifuza kuvyara abana 5. Umuririmbyi w'umurundi kazi urabuka avuga ati arashimishije akora neza cyane n'uyuhe? Bose bakora neza. Umustar w'umuhungu wabarifuje gusohokana nawe bitashobotse ko musohokana canke wo mwaba barifuje gusohokana nawe hama birakunda nuwe? Nta numwe. Umutipe musanzwe muri kumwe muri relation uwo musanzwe mukundana uwo uvuga ko yashoboye kukwihanganira akavuga ko bizoba mwabanye yoba ari muri ibi by'umuziki canke yoba akora ibitandukanye n'umuziki? Ari mu muziki me ari muri live wewe. Atari banga turashobora kumenya boyfriend wawe? Oya ntibikenewe. Cenda byifuza. Oya nibanga giwanje kandi naramuvuze busishaka ndi kumuvuga. Kwego tomubwira. Oya nzomuvuga nihagera. Hama Lydia uronse akanya canke ukaronka akaryo reka mvuge akaryo kuko umwanya ntiwobura uronse akaryo n'umutambukanyi umukuru wacu w'igihugu wo mubwira iki? Ikintu cambere gusa no mubwira n'ikintu no mushimira cambere kubera afise umutima w'urukundo afise benshi yafashije gusa no mubwira nti ukomere kandi wamane uwo mutima kubera si benshi babagure gusanga bafise umutima nk'uwafise. Turavye turegereje igihe c'amatora vuba cyane tuzotora impanuro woha abajeune burunganwe gwawe ni nobahanura kutisuka mu bintu vya politike me bakazotora kira muntu wese akazotora ikiri ku mutima we ariko ntibaze bisuke mu bintu vya politike. Hama Lydia turashaka kumenya abagenzi b'indyarya woba warigeze kugira mu buzima boba ari bangahe? Abagenzi b'indyarya nka 2. Ikintu umugenzi yo gukorera ukumva ko ubugenzi bwo hagarara hagati yawe nawe niki? Ugenda uramvuga nabi me kuvugwa n'ibintu bisanzwe hari ibintu umuntu umugenzi wawe ashaka gukorera ukavuga ati uyu muntu siwe canke ugendanye no mu boyfriend wanje vraiment aho c'est fini.
ikintu wibaza ko boyfriend wawe agukoreye uno musi nyene mwoba muhejeje kandi umukunda niki amvanze kuko uvanga gusa uri sure ko boyfriend wawe ari wawe wenyene ash si uyu munsi umuntu aje akakwereka ati ntabwo ari wawe wenyene kubera preuve niyi oya ntibishoboka nta n'uza binyereka kubera ntibiriho najiamini nduwe Yes, wakoze wa Buja Hit TV bandaya mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV kandi nimuze bagira kugira subscribe, like, share na comment kandi kagakengeri nimuze bagira bimwe twavugana ndazi ko mubikora kandi ndabakunda cyane na cyane abantu bagira subscribe. Abantu mutagira subscribe sindabakunda cyane ndabakunda gahoro gahoro ariko team yose ya Buja Hit TV irabakunda cyane. Rijya wanyakiriye naryohewe ndashaka kumenya mu muryango wanyu muvukana muri bangahe? 6. Ikintu waba warakoze kikababaza abavyeyi niki? Caje nta nakimwe. Ikintu abavyeyi baba barakubujije gukora hamuragikora niki? Nta nakimwe. Kuba uririmba abavyeyi baravyishimira? Cyane baravyishimira. Ubiravye mubo muvukana canke mu muryango abandi bafise impano zo kuririmba bo bari bangahe? Twabana bacu bose bararirimba kwa twebwe mvuka mu muryango kijijwe twakuriye mu ishengero bose bararirimba bose bumvise urumva yuko donc niko gusaba batabishiramo inguvu ngo babijemo cyane ariko benshi baririmba amashengero bose bararirimba na mama wanje araririmba na papa twese mva n'ibintu by'umuryango tu kubera iki wowe utahisemwo kuririmba gospel kandi warakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe? Niho natanguriye ariko rero byarashitse tu sanga naguye muri ibi nyene bya profane natanguriye mu ishengero. Kugira ngo ukompose indirimbo wiririmbe bigufata igihe kingana gute? Nta mwanya muremure bifata ufise nka inspiration ku munsi umwe amasaha ngaro ushobora kuyandika hama ukayirimba gusa kuririmba nibyo bintu biruhisha muri studio akobona kuririmba muri studio fumona kuririmba live kubera uri ugaranywe hariye urumva umengo ntiwiyumva neza kandi bisaba yuko ukoresha ingufu nyinshi me live biroroshe. Okay, umustar w'umurundi tukuyemo Satbi tugakuramo Farias tugakuramo na Lolilo tugakuramo na Bface muri aba bakiri hasi uwo wumva ushaka gukorana indirimbo nawe ninde? MB Data. Okay. Uravye wewe urafise umugambi wo kuzopushinga abandi bakobwa nabo bakiri hasi nabo bashaka kuzamuka? Najo nacari hasi sidacaye kugira muzamukane ko bishobotse babonetse sava batabonetse naho ndacigwa nako kwanza jewe. Urifuza kuzoba umustar ku gwego rugeze he? Gwego runini cyane nka ba Beyoncé ndiko ndamura Beyoncé numva mbona kumwe nkajiwe nkumbaye nka Beyoncé kabisa byogenda gute urumva ni indoto tu ni ibintu ushobora kwiyumvira kandi ndabyumvira kuba nkiri umwana mutonya ndamubonye ama concert ndakunda kurikira ama concert yiwe gatsina je ndipfuza un jour kuzoba umustar nkawe. Abariko bakurikirana ikiganiro cyacu barashaka kumva ijwi ryawe uririmba. Ndirimba okay indirimbo y'ikizungu cyane apa sasa waje wakinambia nimbe imbuzi tena fagana zisao. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul.
sawa. Reka tubaze Lydia really wikunda percent zingahe? 100% mba ntikunze ninde undi unkunda Yarumya kubwira ati je nikunda 90% kubera igisusu canje sindacemera ndakubwira ndaje miguru yangu wapi sindayemera. Utacemera nako kumva ni ko Imana yakuremye biri bikuveko tegerezwa kwiyakira nyene ukiyakira nyene uko nyene. Bavuga ngo amadefo n'amakalite tubwire amadefo yawe. Je na defo fils. Kalite? Kalite ndi umuntu akundana ndakunda abantu nk'ibyo. Dusa n'abageze ku musozo tusanagomba basozera ikiganiro cacu dusigaje ibibazo bitarenga bibiri gusa kugira ngo dusozere ikiganiro cacu nari kumwe na Lydia really. Lydia really umugenzi wawe wemera cane yitwa nde? Pamela. Umuenemi wawe? Umuenemi wacu je nta muenemi fils. Abantu bose ndabakunda. Okay, ex wawe muhuye ebana yamba mudahana niwe dushaka kumenya. Oya bose turaramukanya. Hari ibintu baravuga ati ex w'umuntu iyo bahuye ngo kaciye nimbara gwaciye ntihacugwango nimbara aho kaciye ntihacugwango donc sinzi nimbara aho kaciye cyangwa aho gwaciye mafu murabitahura. Bon aho gwaciye ntihacugwango none muhuye mukaramukanya ntimuhava bon. Aya jewe je nibaza ko iyo proverbe kwigita mfata. Tubwire igihe kimwe wigeze kurira igihe waba warigeze kurira kubera urukundo hari habaye iki? Umusheri wanje yari yamfashe. Yamfashe namuvanze tu. Yes, akunzi wa Buja Hit TV turabashimiye cyane. Ndashimiye cyane abantu mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana ikiganiro cacu. Ndagushimiye Lydia kuba wampaye umwanya tukicara tukayaga tugatera inkuru tukabazanya utubazo n'utundi. Ndagushimiye cyane. Nanje ndagushimiye Nancy nkashimira n'abakunzi ba Buja Hit TV ndabakunda cyane. Bwira aba fans bawe Instagram yawe, Facebook yawe, Twitter ubabwire donc ubabwire ama social media yose ukoresha ama TikTok n'ibiki byose byarabaye byinshi gwabaye rudubi. Kuri Facebook nitwa Lydia Real, kuri Instagram yanje nitwa Iraq Lily. Mengo nkoresha izo zibiri no kuri YouTube yanje nitwa Lydia Real. Urishuri kutari kuri TikTok? Sindabikunda bikabije n'ibyanjohe. Snapchat yes. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Yari Nancy Amanda kuri microphone, inyuma kamera ari CK Professional. Nimwibagire bya bindi kugira subscribe, like, share na comment. We love you so much. Team ya Buja Hit TV irabakunda cyane. Ciao.